iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa nga mu gisagara ca Bujumbura. Na makuru tuza kugaruka ahanini ku bubare bw'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane, aho bamwe bavuga ko hari ibejeje kubera mu muti. Rero vyoba ari biki? Birazwi yuko abategetsi bakomeye cyane bo hejuru udafise amahoteli arafise ubare kandi bukomeye cyane mu gisagara. Mbere hari n'abafise amahoteli mu bice bitandukanye vy'igihugu no mu ntara abenshi bagiye bavukamwe niho bagiye barayubaka cyane. Hari ububare budasanzwe bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, tukaba tugiye kubabwira rero bimwe mu bikorwa vy'amabanga bibera muri ubwo bubare. Hari ijambo Perezida Ndayishimiye yigeze kuvuga ku bijanye n'akabari ryatumye benshi bibuka igikorwa uyu Perezida Varisito Ndayishimiye yahoze akorera mu bubare mu gihe c'ibiganiro vy'ikiroberi ca CNDD-FDD na leta y'ico gihe. Hari benshi batazi ko akabari ari ibiro bihambaye vy'iperereza. Nkuko twigeze kubibemerera, reka tubabwire bumwe mu buhinga iperereza rikoresha, kandi uno munsi tuvuge kungene iperereza rikoresha ububare kandi rikorera mu bubare rikaronka amakuru menshi cyane. Ndayishimiye mu biganiro umuhinga wo kunywa inzoga ijoro ryose ntaborigwe. Ntawuzi ko ari ubuhinga yize nuko ari impano yavukanye. Wese Ndayishimiye azwi nk'umuntu ashoboye kunywa inzoga ijoro ryose bukarinda buca, avuga kandi adataye ubwenge. Mu gihe cy'ibiganiro vya leta na CNDD-FDD rero Varisito Ndayishimiye yarakoresheje rwose ubwo buhinga mu kwabura amakuru mu ntumwa za leta. Kimwe mu bintu abanyamahanga batangarira iyo hageze ibiganiro hagati y'abarundi bashamiranye n'ingene hageze umugoroba bose bahurira hamwe mu bubare bumwe bagasangira icupa bakayaga nk'abagenzi, ariko bukeye bageze mu kibanza c'inama bagasubira gushamirana nk'abansi. Mu bindi bihugu ho ivyo ntibibaho, abansi ntaco basangira, mbere no kuramukanya biragorana ko bakorana mu minwe batarashira umukono ku masezerano y'amahoro. Abarundi bo barahura bakagwana mu nda, bagatwenga, bakanahana n'ubutumwa bashira imiryango kandi bakiriko baragwana. Mu gihe cy'ibiganiro Varisito Ndayishimiye yaricarana cyane n'intumwa za leta bagasangira icupa, akabatera inkuru bikomeye. Ijoro rikuze uko amasaha yaza yiterana niko abantu baza baragabanuka baja kuryama. Kubera we ataruha yaguma ngaho agasigarana n'abanyuma. Bamwe muri abo rero bamaze kubarirwa nibwo baheza bakamubwira ivyo abagize delegation ya leta batumvikana ko. Imikenyero bafise abategetsi bo hanze bamaze guhura n'ivyo babahanuye, ivyo ubutegetsi butinya, ivyo bwiteguriye kurekura n'ivyo budashobora kurekura. Abatanga ayo makuru baba baborewe, ariko Ndayishimiye we yaba ari ku kazi vyose akabifata mu mutwe. Bukeye mu gatondo rero yava mu kabare akaja kubwira abagenzi bo muri CNDD-FDD imikenyero yose ya leta n'ingene baza kwipanga mu kuganira. Ivyo bintu vyarafashe rwose umugambwe wa CNDD-FDD muri ico gihe ku rugamba, kuko baharonkera amakuru ahambaye cyane. Reka tugere ku iperereza ryo mu kabare. Akabare ni ikibanza ca mbere iperereza rikoreramwo kw'isi hose. Hariho abakozi b'iperereza bajejwe kuja mu bubare kumviriza ibivugwayo. Abo bantu barahabwa amafaranga yo gusorora no gusorera abo babona ko bokurako amakuru. Abakora ako kazi kenshi na kenshi ntibabazwa ariko ko ari abakozi b'iperereza. Uzobasanga mu bantu badasiba umunsi n'umwe mu kabari, kandi bakaba bafise amafaranga yo gusorora. Iyo bikenewe bakanasorera abantu, bamwe usanga bazi kuryosha ikiyago ku buryo biba vyoroshe ko bizera. Nimba ari akabari kajamwo cane umurwi kanaka w'abarundi, ako kabari rero bakarungikwamwo abakozi basa nabo nyene bahanywera. Abanywera cane abatutsi harungikwa ababambanga amatwi b'abatutsi, ahagwiriye abahutu harungikwayo abambanga amatwi b'abahutu, abagwiriye abaseneri barungikwayo abita abaseneri atari ivyo gutyo. Mu kabari rero havugirwamwo
havugirwayo amakuru menshi cyane yerekeye ubuzima n'imiryango y'abantu. Hari abantu bakunze kwihenda bakibaza ko iperereza riba rikeneye amakuru ahambaye cyane y'umutekano n'ibindi, ariko akantu kose karashobora kuba inkuru ihambaye mu iperereza. Kumenya inshuti za naka, abigeme bagendana, amatungo yiwe iyo anyegeza amafaranga, abagenzi biwe bibanga, utuntu nk'utwo gusa turashobora gufasha iperereza gushika ku bintu bikomeye abatanga amakuru badashobora kwibaza. Mbangamatwi baguma bakira izo nkuru zose, buke bagatanga raporo mu iperereza nabo bakuzuza ibijanye na fishe y'umuntu baba bakurikirana. Aha rero niho biva hakaba abantu bafatwa mu buryo butangaje bagezwa gukorana na kanaka ntibamenye ko amakuru yabo yavuye mu kabare. Akarorero gatoya twobaha ni imisore n'inkumi ikorana n'iperereza ry'u Burundi yarungitswe mu Bubiligi kurondera ubuhungiro. Bano batembera ububare bunyweramwo abarundi barondera inkuru zose zerekeye abantu ubutegetsi bwa Ndayishimiye burondera. Ikintu cyose izo ndetse zironse cerekeye abo bantu baracandika bakagitanga ko raporo. Hari imitego rero ikomeye cyane yo mu kabare. Akabare karakoreshwa cyane iyo hari umuntu iperereza rishaka gufata canke kugandagura. Iyo umuntu azwi neza akabara akunda kugendera n'amasaga akunda gutahira ko iperereza riroroherwa. Hageze kumutega umutego kenshi bamutegera atashe, bakaraba ikibanza camwo kitaba kirimwo abantu benshi bazohava baba ivyabona. Iyo ari umuntu adakunda kuba mu kabare, hari aho bamuteza umuntu amurondera cyane akitwa ko afise ijambo rikomeye ashaka ko bavugana, maze akamusaba ko bahurira mu kabare mu ntumbero yo gufasha iperereza ingene riza kumufata bavanye canke bagafatirwa hamwe batashe, mu nyuma umwe akarekurwa uwundi we akaburwa irengero. Akarorero twobaha ni inyuruzwa rya Eustache Miburo ku mugwa mukuru wa Muyinga muri Gitugutu umwaka w'2021. Uyu Eustache yahamagawe n'icegera c'umukuru wa CNDD-FDD mu ntara ya Muyinga witwa Cyprien Havyarimana. Ntawe uzi ico bavugana, baragenda bagasangira icupa mu kabare kwa Tatagara. Hanyuma inyuma y'isaha 2 rero z'ijoro Eustache arasezera arataha. Eustache ageze ahantu ku ruzitiro rurerure rw'ikigo c'ababikira cyanyuruzwa n'imbonera kure za Shabani nimubona, harimo n'abakorana na cacegera c'umukuru wa CNDD-FDD mu ntara. Akabare ko munsi ngo wari umutego. Uwundi yakoreshejwe kenshi mu bintu bimeze gutyo bamwita umupolisi Hassan nimubona batazira Rove. Uyu we yagiye gusangira inzoga mu kirabo mu Kanyosha n'abanywanyi ba FNL bitwa Theogene Nsengiyumva, Ferdinand Mutareteka na Jean-Beric Masina Karutimana muri Munyonyi umwaka w'2018. Abakozi b'iperereza rero babasanze muri ako kabare barabafata bose, ariko bukeye Hassan nimubona yaridegembya mu gihe abo bandi batarasubira kuboneka. Akabare kabaye umutego Hassan yakoresha kugira abafatishe. Mu iperereza rikoresha mu bare harimo kandi abasanzwe babukoramo, abadandaza, abaseriveri, abosi inyama, abanyezamu, abapolisi n'abandi. Mu bihugu bikomeye hoho abo bantu barahabwa utwuma dukomeye two gufata amajwi, bashobora gushira munsi y'imeza abantu baba ariko barakoresha muri sendrier n'ahandi. Mu gihe ca none ubuhinga bwarateye imbere rwose ku bijanye no gufata amajwi ku bantu bica ahantu kanaka. Abakozi bashobora no gukoreshwa mu bijanye no gutanga ishano. Akarorero twotanga ni ingene urupfu rw'umushikiranganje Simoni Nyandwi rwagenze muri Ntwara n'umwaka w'2025. Uyu we yari inyama mu kabare kisoneye cyane Bujumbura, inyuma gato acaratangura gusha munda. Ashitse kwa muganga nta kanya yamaze acaracikana. Ababikoze baranse ko hakorwa ibipimo autopsy kucishe Simoni Nyandwi. Nkaho rero birashoboka rwose ko hakoreshejwe ngo umukozi wo mu kabare. Ni mu gihe benshi bumvise ivy'izo inkuru zo mu kabari bibuka inkuru itangaje cyane yo ku bwa Perezida Buyoya. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Buyoya hari abantu bari baramenye kubona abakozi b'iperereza. Ico gihe baryita Securite Nationale. Abatanze inkuru bavuze ko ivyigeze gushika mu Nyakabiga. Hari umuntu atarafise amafaranga akwiye yo gusorora aca yiga uburyo aza kunywa ku mafaranga y'urwego rw'iperereza. Umuti yabikoze gute? Uyu muntu yaraguze icupa rya mbere arimaze aca yigira ububorewe, aca aratangura ngo Buyoya Buyoya gabasha.
aca akubita ingumu ku meza n'ishavu ryinshi. Bamwe bo muri bakorera urwego rw'iperereza bakamwegera bakamugurira icupa, arimaze asubira kwa kundi aridoga arishavuza ngo buyoya buyoya buyoya. Bakamwongera bibwira bati uyu muntu arateba avuge ikintu. Uko wa muntu ahejeje icupa akaza arigira kwa kundi nk'uborewe akavuga izina rya buyoya akaze. Harya anyoye irya nyuma akumva arakwije carahaguruka ngo buyoya buyoya gabasha buyoya ni umugabo aca arigira. Babambanga amatwi basigaye bajumarariwe bari bazi ko bagira abayore amakuru ubuca batanga. Naho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ngo akabari ni ikibanza cyo gutera inkuru no gutwenga gusa, izo nkuru benshi bahanurwa kuzitera biyubara. Burya avuga ivyazi, muri izo nkuru yahakuye amabanga menshi cyane. Muzohore mwibaza impamvu ngo ikintu ca mbere General Adolphe Nshimirimana yakoze kwabaye gushinga ububare iwabo w'abantu, iwabo w'abasigaye kuri 144 mu Kabondo n'ahandi. Bumwe muri ubwo bubare bwahavuye bunamera nk'ibiro vy'iperereza. Muzokwibaze kandi impamvu benshi mu ba generali ba CNDD FDD bafise ububare na cyane cyane iyo bari mu bisata birondera amakuru. Mu myaka iheze hakiri intwaro z'abasoda ba kera, intwazangabo zakurikiranwa cyane mu bare zagenewe messe des officiers, ibisongereza bigahabwa ububare bwazo messe des sous-officiers. Abasoda bato bato nabo bakagira ububare bwabo, gutyo bikoroha kubacunga no kumenya ivyo biyumvira. Muri iyo myaka rero intwazangabo yarashobora gusabwa gusigura iyo isigaye inywera mu gihe yabe itakiboneka muri messe. Yaciye ikekwa ko hari imigambi itazwi irimwo. Intwazangabo zitunywa inzoga zatinywa cyane kubera ko hatawamenya neza iryo zigona. Ngo birya bintu vy'iperereza benshi bavuga ni ukuri. Umuntu wigeze kuvuga, hari umuntu kandi yitwa Nkoroka we arazwi cyane ko yakoreye iperereza. Arafise akabari yamamwo iminsi yose, akenshi agashikana na saa 9 z'ijoro. Murantunge uyu si Nkoroka musanzwe muzi, aragerageza kandi ngakama kikujwe n'abantu benshi ngataronse abo bazinanye, akusanya bahari bose akabagurira inzoga hama bakaganira mpaka mu gatondo. Ngo nakabari bita kwa Ntiba muri ville. Utinje umunsi umwe yari yanyweye acahamagara abantu bose bariko barakina biyahe, abagurira inzoga arababwira utuntu twinshi. Naje narimwo kubera ubwoba niyitabishe telefone nca ndataha. Ngayo rero amayeri urwego rw'iperereza rukoresha cyane iyo ruri mu bubare kugira ngo rurondere amakuru ruzagutanga mu gatondo ku rwego rukuru rujejwe iperereza. Muri iyo bare rero mu biganiro mugira iyo muri mu bubare mwizihiwe. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko Numuza TV Imana bahezagire.